n'amakuru dufise kandi ibintu ntituvyirengagize iki giteramo cyatanguye kugwanywa kuva afishe ya mbere kuva afishe ya mbere igisohoka urumva rero ubu unya habayeho dehoye deba siho byoreka kuvuga ariko igipolisi cyamuhagaritse bivanye ngo n'amadeni ngo atarariha wowe n'icemezo cyaho bifitiye amakuru turayafise ariko tuko turatoza uyafise gute turafise source yayo buke igihuha mugabo biranugwa okay biranugwa hariho kunugwa urumva hariho kunugwa no kuvugwa no kwemezwa icyo tuzi nuko ari abantu benshi atarariha ni wowe ubije ntabyo nzi nta diri nimwe twakoranye je ntabyo nzi urumva rero wowe urumva ko ufise ayo makuru yashikiriza abakunzi bawe bamenye umuco icyo nzi cyo ndafise amakuru yuko Jean Dodier we John tubanye neza nta mutima umva ushaka amakuru ufise abagenda yavuga yoba yahagaritswe kabisa yoba yahagaritswe n'amapasiporo yiwe akabari ahantu nyene bayafashe ubere ko asubira muri Sweden c'est pas essentiel ko mvuga bayavuga oya uri kurababesha ushaka titre canke ama content ni nko reka ndiko ndaje ku kibazo kiganiro n'umuntu gute muzana amazina ndiko ndaje ku kibazo kiwawe nico gituma ngira nzi wawe mbazi kibazo Santa aratwaye agashimwe nawe gakurikira muri AJS mukatazanya amazina y'abandi voilà Santa ngo nawe aratwaye agashimwe ngo nawe umenga vuga ko natwaye agashimwe Santa aratwaye agashimwe ka AJS kumenyesha makuru yavyigenje neza kuruta abandi bose havuzwe amajambo menshi atandukanye baravuga ati Santa nabwo urabeshe nta majambo yavuzwe uri kuraya créer sindi ko ndakreya ahubwo wewe uri mu bantu batemeye kushobora kwitwara kurande gwiwanje je nzi kuvugisha utabibona nta rukuri urumva kandi ni point of view yawe mugacureka gufata isi yose uba ubemplikemo Santa ari commentaire tubona ari ama post tubona atandukanye kuri page Facebook kandi nagiye ku ruhande rw'iwanje nari au contraire unze kuyishira nari au contraire voilà wari au contraire reka rero gufata abantu bagukurikira ureke gufata n'abarundi batagutumye uvuge ngo okay uno munsi reka tuvuge kino basi tureke ico kintu kuko ndo muri kuraciyamiriza amakenga afise wewe kugashimwe watwara vuga ati amakenga afise nka Starboy mugabo nta nimwe yagutumye uraza amakenga mfise jiri yaragerageje kunkuramo bagira bagukuremo nkuko uri kuravuga bararaba none umuntu muhera he kwa majwi ayafise ata muntu numwe amwegera no kuri deep ho none jiri basha gukora bahashirene nkuko uri kuravuga urumva dabo uravye nkawozi afise deja YouTube yiwe ibihumbi jana urabibona platform bagira bamwongere oya Landry wese uko nyene urumva uravye ntuzeya uravye genre kuvuga ati kuvumi ami pro ya makuri radio urabizi Yes, hello my people. Abakunzi ba Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too. If you love me, if you don't, I don't care. Supporting ibikorwa vy'iwanje. Banifuza umunezero, banifuza kugerwa kubera ko mwashigiki ibikorwa bica kuri Star TV. I like to support everybody ndabisubiyemo. Mu bwa mbwa Star TV turi kumwe n'umwe mu bigeme, n'umwigeme novuga yuko yagerageje gukora cyane, sivya abigeme bose, yatwaye agashimwe ka AJS mumenyesha makuru novuga yuko yaranze umwaka yarushije bose ndetse ari naco kintu tuza kugarukako ari byinshi tuza kugarukako ariko tunibukanye ko asanzwe afise n'ikinyamakuru ni umuco novuga yuko barapostinga post zitandukanye ndetse no kuri YouTube channel basanzwe bakorera nka Starboy navuze ati kubera ko umuvandimwe wanje no mu bahagufi bwa dushore gutezanya imbere muri gwa rukundo na cyane yuko twasangiye byinshi bitandukanye reka rero ndamwakira mbwa mbwa Star TV ku yindi ncuro tumaze korana kenshi kandi nibaza yuko iyo kenshi ndiko ndabasaba support murabikora kubera ko muri abantu b'umutima muri abantu b'urukundo cyane muri abantu mfise iyo nsabye ikintu bakimpereza iyo nshonje iyo nyotewe bakama amazi nkanywa hama ibintu bikagenda neza cyane karibu cyane Santa mbwa mbwa Star TV umeze neza meze neza cyane nawe ni sawa twari dukumburanye cyane gose ariko dentro nini nagize nini kubera ko banifuza nyine abantu kwanza before bamanze bamenye kwanza umuntu ahari uriya muntu akiraba ikiganiro umuntu aba akiraba ikiganiro akavuga ati reka ndabaka gatangura
basa tume yumva ko navuze yuko hakenewe support kuri Santa. Ego. Asante. Nico nabikoreye. Ndamutse abakunzi ba Star TV no. Ndabaramukije abakunzi ba Star TV nizere ko mumeze neza cyane. Afite nguma mfise tandase kubera ndi jenyene. Nguma mfise tandase kumenga nije ngire mvuge. Nizere ko mumeze neza je ndashima Imana cyane. Kuba tanzi nitwa Muco Santa. Bon, uwo bankurikirana kuri mbuga zanje ni Santa Latarita. Yego. No kuri Isaac TV hose yari Muco Santa Latarita kariko. Umwe mu bantu novuga yuko bakora ntitumenyere kubigeme uno musabigeme turabamenyere iyo baje muri industry haba muri gospel ukunze gukora cyane muri kino gihe haba mu bindi bitandukanye nta garanti baba bafise mu kazi baraza umenga baje kuturamutsa bagahita bagenda ariko kuri Santa uno munsi novuga yuko aracahagaze bwuma nijye banga wakoresheje kugira ugume wumva yuko ugume ukora nko mwigeme byananiye abandi ariko uri kuragiraho nijye banga wakoresheje nka Santa. Jenny baza ko wanashaka naho ndashika. Naho ndashika kabisa ahubwo ndatanguye. Nta banga na rimwe kimwe gusa je numva ko ndiko nkora ibintu nkunda. Kuvuga inyuma y'ibyo je iwanje nta buzima no bafise. Bijya rero kubikora ni kubaho ni kumba like ni nk'ubuzima. Nibaza ko atabindi no kugumiza ko urazi ko nivyoroshe. Ni Santa je mu yindi look yambaye amadineti impuzu zirabura nka The Ben. Sabora chokozana no. Naho ukunda karano nkuri ya muhungu The Ben w'Ikigali. Nibaza kundi ibintu biri noire. Bon nibaza ko noire nyene ku muntu w'inzo biramutoka. Mugabo sinibaza ko ni je nibindi ndabyamba. Karazose uravanga ibintu bikagenda neza cyane. Hariya muri umuco bimeze gute? Muri umuco bimeze neza. Ni bafise na office nziza. Ni agence de communication aho tugira amafoto, tugira video, tugira ama graphic design, tugira strategy, ama plan communicationnel, hama ifise n'ikinyamakuru ayo umuco. Hari ibindi byo kwandika ama projet menga. Ego biriyo muga ntitwabibandanije ariko mu minsi hari abantu dushaka kugiranira partenariat tugaforma abantu kwandika ama projet mugabo n'ubundi nk'umuntu atwituye ntidushobora kureka kugira kubura ntidushobora kureka kumufasha canke nubwo tuba tubishoboye urazi Burundi turi bamwe turafise ababikora kandi bizewe dushobora kubabaha. Yes, inyuma kuva muri Isaac TV je naragenda kirera urubuga rwanje Star TV nawe urava muri Isaac TV uri muri umuco ndetse waranakoze no muri PJ Classic FM ubu ni ukiri cyanye waravuye. Ntabwo nkiri muri PJ Classic FM. Aba akabazo bimeze gute? Oya. Ni kubera yuko narafatiriwe. Kuko ibi bikorwa nkora bisaba umwanya munini cyane ku buryo ntoronka like umwanya mutoyi wo kubikora kandi urazi ko sanzwe ndaniga sindaheza ku ishure ibyo byose biri mu byatumye mvuga ati reka nkora ibi ni concentre kuri bimwe cyane sino nta kibazo na kimwe cyotuma kigira conanira na gukemura. Isaac is my boss forever. Navuye muri Isaac TV nja muri Star TV uva muri Isaac TV uja muri umuco Delisa ava muri Isaac TV yibaruka kana menga tuko twigira ibintu. Come on guys. Kugira ukura amarori nyene bakone neza. Delisa ava muri Isaac TV yibaruka ikibondo bisigura yuko twese twararonse inyungu. Delisa nyuma yo kwibaruka. Ya muga ntubiseshe ibyo bintu. None inyungu yakuye muri Isaac TV. Haje ikibondo ni inyungu ikomeye cyane. No, ni yatari kujayo ariko kiro. Yataba hiti bibaza se ujya mu nko bari guhura. Ntabyutsi. Batahuye nuje bari guhura n'uwundi. Ariko usanga ari umugisha wavuye hajya nyene. Sinibaza ko ibyo bintu kurashaka gusesha. Bamaze cyo kumusura. Ego. Basanze ameze neza. Ego ameze neza. Igikobwa cy'ikibadu ciza basa. Kandi na wene yagumye atagase bahora bavuga ngo iyo umuntu yibarutse ngo agashobora guhinduka. Aho ntacu ndabivuga ko kabisa. Wewe utaribaruka. Uwo mugambo urawufise. Stop.
yes mvuze ko twese twungutse kubera ko buri muntu wese hari ikintu yagiyemwo novuga yuko cyakunguko kubera ko byaducira inzira byaraducira inzira gukira umuco nibaza ko watanguye A0 ariko kuri no munsi numva ashaka kumenya umwimbu mu kinyamakuru cawe umeze gute nimba udahari wifuza kuba gushigikira mu buryo bumeze gute aho twavuye araho twakeneye support kugira badushigikire ugasanga nibadushigikiye nko tubishaka support imeze gute ku bantu jewe subiye inyuma gato ukuntu natanguye kuko jewe narindi muri monde ya YouTube hariho novuga iyindi monde kuko jewe icyifuzo canje nuko ngira un média en ligne exclusivement en ligne kandi iri professionnel abisha nukuvuga ngo ibindi binyamakuru tuzi usanga swate ni YouTube gusa ahandi ntubabaza ahandi ugasanga birakomeye kuri Facebook canke Twitter gusa canke bakorera kuri website nakujya kwa keza kuri YouTube ari uburobe bon baraza kubibona baba bivanye nko ku Star TV biraba kuri YouTube gusa kuri page genda posting bon uraposta mugabo ntibi balance ntago zingana je rero home narinzwe muri monde ya YouTube vuga ati reka nkore kugira nje muri monde yindi ntazi kome ni media nshaka kwikorera alinye donc ugiye kuri YouTube utubona ko ukaronka ama update yacu ugiye kuri Facebook nubwo atarindi page wo ukoresha ukabironka Instagram Twitter uko nyene ndetse na website mu minsi tuko turagira website nayo mu kiringo kiri munsi y'ukwezi tuzoba twatanguye gukora bisigura yuko donc duposta ama article bisigura yuko nabanje gukorera kuri monde mvuga ko ntari menyerewe yoyo ntivuga ibikorwa cyane nivyo bivuga hama ntiturashikaho dushaka ariko turashima ubu rero ndiko ndagerageza kuko ndazi ko nabakunzi benshi je bankurikirana haba kuri Isaac TV haba n'abakunzi ba Star TV haba abakunzi bakurikirana Hitop TV 1 n'ayandi ma media menshi kuri YouTube ariko batamenye mbega Santa ubu ari hehe ari mu biki ubu rero ndiko ndagerageza twabonye n'umufotografe yurira ku biti ku kibuga cy'indege kwiza rya The Ben ariko arafotora afata amasanamu oya ahubwo uwo muri jimbere niwe yabikoze oya n'uwi wawe yaragize Isaac ni benshi kuko haraba Isaac bamushyize ku mugongo oya Isaac ago nibamushyize ku mugongo gusa ibyo byose byerekana yuko umuntu akunda igikorwa kabisa byerekana ko sinzi biraryoshe urumva uko umuntu nyine akora ibyo akunda avuga ati iga image ndayironka tu kabisa niza rya The Ben novuga yuko kwamenyesha makuru twari turiyo benshi gasina bwaheze sabo hama ivyo rero ndiko ndagerageza gusubira kuri YouTube kugira ngo abakundi bamenye iyo nagiye ni umuco kumbure turabigaruka ko en detail ariko ni ivyo sukunyika canke sukudakora nuko gusa byari bimeze ndika mbabwire baze kora subscribe na cyane bashigikira umurundi mugenzi wabo kubera ko nushigikira umuntu umwe buriya nta kizo buri kurakora dushigikirane twese muri rusangi iterambere turibone hose kubera ko nihatera imbere abantu babiri canke umwe buriya ntaho tuzuba turiko turaja ariko ntitwatera imbere turi benshi ni cyagihe umuntu wese azoba akeneye support azobura support ayironderera kubera ko uno munsi umuntu akeneye guhamagara mu media araba ajya anyaduze cyane mbwa mu gihe tuzoba duteye imbere twese bizokora kubera ko n'ibintu byabo bimenyekana n'ingoga na cyane cyane twe ni na media ishigikira hanini imigambi ya leta ishigikira abajene bako barakora kuko abajene wewe kugira baguturukire Star Boy urabyumva ko biba bigoye kandi n'aba diaspora kuko bariko barinvestisa cyane mu gihugu Imana bahezagire cyane aba diaspora cyane ko bavuze nanje ariko ndabavuga ntacyo bari gukora okay reka tubandanye niza rya The Ben ryarimo abamenyesha makuru batandukanye na cyane kuva tujya kumutegera ku kibuga cy'indege hari umuntu yavuze yakoze aka video yaravuga ati mu Burundi tugira urukundo
urukundo dufise abanyarwanda ngo nivyo kunda ko barugira sizi ko abonye ico kiganiro ego aravuga ati ngo urukundo mwebwe mufise asha subize amero mwisaho urukundo dufise abarundi ugeranije n'urukundo abandi bafise barabishikuka balance bavuga ati abarundi duteye kuno no urumva abarundi vraiment sinzi je gihe nkunda bon mu gutahura kwanje je nibanza ko abarundi tumeze nk'abantu nk'abanyisirayeli ko ni ibintu byinshi dufise ko umurundi ndi sûr nubwo ubu byahindutse bwakwiranye ntiwododora ku mpangu 10 ngo ubura ahantu baguhindara kabisa sinyoza ko dodora ku mpangu 5 canke zirenga ushonje aburi caguha urumva ego mu kumenyerana umuntu mwamaze kumenyerana harabamwe uburyarya harabamwe inzigo mugabo kwakirana kugira ineza batiteze canke bataravye umuntu abarundi vraiment Imana ihezagire cyane rujya rukundo twereka abaririnzi bavuye mu bindi bihugu bitandukanye reka ntituvuge u Rwanda rwonyene kubera ko n'ibindi bihugu tuja kubategera rujya rukundo turiko turabereka je numva rugumeho cyane duhinduke ariko muri je murambona umenga two kwigumira uko nyene dukundana kurya nyene none se ukunze umuntu canke ufashije umuntu uretse yuko agushimira nubwo atona gushimira ntaco bigutwara hari ico bigutwara ntacyo bigutwara gusa byobaye rikosa dukunda abahandi natwe bo gaha tutaba wewe agafaranga warakaronse canke umufotographe wawe yararonse agafaranga ko byavuzwe cyane bakagiriza Landry promoter ko yoba yari agafaranga kabamenyesha makuru atoshe bwatashe nibaza ko ahubwo ndiko ndarondera Landry ndiko ndarondera mu minsi muzobona ikiganiro yari agafaranga kabanyamakuru yes yavuze abantu benshi bagiye baraposta bavuga bazobona ikiganiro kuri umuco nivyo nyene nzomubaza jewe ico yari amafaranga y'abamenyesha makuru ico nzi ico ivyo nzi ukuri sinarimwo muri conference de presse ariko badukorana niho bari je nahashitse bimaze guhera maze kubaraba Landry promoter sinigeze ndanamubona kimwe gusa numva babaza umuntu yitwa Amipro bisigura ko ari yari inoti y'abanyamakuru oyaha babaza umuntu yitwa Amipro ko ari bafise none ko bavuga ko Landry yaguma avuga ngo arindira je ndagenda bukebuke rega Landry hari umujama yarari inoti y'abandi arayiza rindira ndakubwire none jewe ukurinzi hama abajournaliste finalement barabona yuko si Amipro barataha uwo mwanya batasha atakintu bafise baronse hanyuma jewe mu nyuma ndiko ndatohoza ubwiwanje ndabaza ati mbe Amipro kubera ki mutatanze ama déplacement kandi conference yabaye numva babaza wewe numva jewe Imana ishimwe abo dukorana narahabasanze twaracarangije ko bisanzwe bimeze hama kandi jewe ikintu je vraiment ntashigikira kugenda kuri conference witeze déplacement nibayiko oya witeze déplacement si byiza ni byiza kuyironka mugabo si byiza kuko ni hahandi uzokora ibintu ibaze bayikwiba ucureka guposta genda ahubwo raba eske ibi bintu birajanye n'ivyo nsanzwe nkora ari abo bashaka yo kwinwera urwagwa hariya mu kambi bon ego ni byiza uyaronse mugabo byo babibabaje jewe nje ukampa izo déplacement ariko nkabona ni ibintu biri totalement différent n'ivyo nshaka gukora canke n'ivyo no publier dushire rero umutima w'ibikorwa imbere dushire umutima w'amafaranga mugabo kandi nyimba amahera ya déplacement yatanzwe ntatangwe ubwo n'ubusuma barabavuze Landry ubusuma hama rero ikintu ndi konse ama media yari hajya nubwo basaba amahera Amipro nta numwe yemvise none gute usaba amahera uwo umuntu atakwemvise none si yari umuntu yari ico hama kandi Landry promoter niwe yahawe ayo mahera kugira ngo ayo ma media agire aze ngaho donc ivya conference de presse niwe yarabijejwe Amipro gusa kubera ko yatanze ijambo muri conference de presse kandi yari umu MC kandi tuzi ko mu ma conference de presse babona kumenga niwe sino Amipro nta numwe yigeze yembi
Landry promoter liste y'abamenyesha makuru 20 canke ibinyamakuru 20 canke 25 niwe yarabifise ibyo izo ndiri zari ziwe. None ko ngorangiye kumavuga ngo afise amadolari mugabo ikintu gihari je Landry n'umuvandimwe nta mahera ari kunyima ico nzi cyo tuvuye kugira cy'indege abantu bose barahawe amafaranga kiretse umuntu novuga yuko oya mugabo urumva ibyo ku kibuga c'indege nivyo hajya biratandukanye kuko sibo batumye abamenyesha makuru sibo batumye conference isiba n'ujya musi bari bakoze urumva bategeza ko amawongeye kubahamagara kandi ukagira nico gituma navuze ati hanini raba ko ivyo bintu ugiye baguhamagayemo ni content yawe canke ni inkuru yawe kugira ngo nibaguhe déplacement bize kuba byiza cyane koma n'inkuru yawe batayiguhaye wewe wakoreye inkuru waronse inkuru canke waronse content cyane ko rero tuba dushaka muga kandi kindi naco nk'umuntu wari we wese woorganize ivyo bintu iyo waronse amahera ubwo abamenyesha makuru canke ikindi kintu cyose ntuyatange nturibonete cyangwa ugatanga make nk'ibihumbi 10 batwemereye 30 ivyo onye urumva none uswaga yes uko biri kose turi kumwe na Santara Tarita no tuko turaganira cyo ya Deben yabayemwe ibintu byinshi bitandukanye showbiz zitandukanye bamwe ati Sadben yahembwe Big Farias biki nibiki nk'umunyamakuru novuga yuko wagize resume ya show yabaye uno munsi novuga yuko show yabere mu Burundi cyangwa ibyabaye kuri Deben novuga yuko ni nk'ubufu bariko barinjiza mu gihugu cy'u Rwanda ni content mu Rwanda ahantu hose ni Deben mu gihugu cy'u Burundi byagenze kunuko kijya kibanza cyabereyemo show Santa niho yarari canke hari amakuru yagiye araronka na hataje mu show jewe niho narindi ibibanza byose niho narindi kibanza ca mbere twarafashe performance turabaza n'abantu babyakiriye gute hari mu masaha 9 z'ijoro n'umunsi wa kabiri niho narindi bisigura ko jewe ndavye ico noraba ico nabonye nk'umunyamakuru nuko muri show ya mbere la plupart y'abanyarwanda yes uko biri kose ni Santara Tarita ari mu kibanza novuga yuko cyabereyemo show novuga yuko yavuze ko byinshi bitandukanye nk'umumenyesha makuru yari muri ico kibanza nk'umurundi yari muri ico kibanza abonye byinshi bitandukanye numva no kenera kumva commentaire ivuye kuri yo na cyane n'abakunzi ba Star TV bumva ibyabereye muri kijya kibanza ibyo mvuga ari gusanga bidasa n'ivyawe we vya Landry vya Simbizi n'abandi batandukanye watahuye iki ijya show yakwigishije iki na cyane ko yari show novuga yuko yavuze ko byinshi bitandukanye karibu jewe ikintu ca mbere nta ibintu byinshi byose ndabiraba muri negative way ndabiraba muri positive way bisigura ko ica mbere je numva ko abarundi canke abantu borganiza ama event ica mbere nko kuri ubwatsi umuntu yitwa Dr Cloud Dr Cloud nanje ryamye mbonye performance yiwe indirimbo ziwe zose ni hit jene nzizizwe no mu Burundi ikibazo agiye kuri stage ntavaho urya mutamara arenze nukuri abantu borganiza ama evenement sinzi n'abanyarwanda kabisa n'abanyarwanda mu mukorere ko Dr Cloud no muri jendi kwe ngiyo show irabaye hama ikindi novuga nibaza ko mu bijanye na organisation kuravye show yatanguye hafi minwi byarabagoye urumva kuko hari abantu gihe dutera ama commentaire turi nyuma biratevye bimeze ukunuko kumbe ntuzi umuntu ibyamugoye nibaza tugusa byarabagoye hama ikindi Deben yakoze ivyo yategeza gukora yararimbye neza abantu barabashimishije hama ikindi cyari nibaza ko cabagoye ni communication ya event y'ukuntu n'ibintu bigenda birakurikira hama program ego sino uravye ijya muhungu Jean Dodier n'umuntu ariko arinvestisa mu Burundi nuko abantu gusa turaba nyimba ari izo 40,000 now company nyimba ari izo 40,000 eske nta mu server hajya yakoze kumbure nyimba yoronka izo 10,000 ku munsi eske stage ntizakozwe izo si company z'abarundi eske ivyo gufungura ntibyavuye ngaha ukagira ngo byavuye mu Rwanda eske ihoteli yashikiye mu yo mu Rwanda ntiyashikiye mu yo mu Burundi
urumva eske nyimba yaranyoye amazi ntiyayaguriye kinji canke yakwavi canke ivyo vyose ni ibintu eske ubu Burundi ntiburi on the map kubera iyo ntuzeya kuko ni ibihugu byinshi ikindi the Ben yamaze 10 ans ata stage ariko no mu Rwanda that's why abanyarwanda bemeye kuza bakaza ngaha nibaza yuko kimwe gusa kubera ko ni igiteramo ca mbere yari yorganije ngaha mu Burundi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ibitagenze neza azobikosora hanyuma ni yabandanya agira ibiteramo canke abandi borganiza ibiteramo bazobikorera sino je numva vraiment nawene kudos yakoresheje akanoti kenshi cyane ndetse yemvesishije cyane haba mu bantu novuga yuko bari mu bikorwa baranzi promote urumva baranse amadolari akanoti ba Nerinati ba ni benshi urumva ariko hari amakuru tuko turaronka ariko aravuga yuko Cyandode yoba yahagaritswe uti gute yoba yahagaritswe yuko hari nota tarariha dushizemwe abasatwe ntibahembwe dushizemwe abantu bamukoreye biravuga yuko yoba yafashwe Sadbi yavuze ati abibaza ko ntarishwe jewe ndaza akamaro k'umufana sinokora nka kurya mu gihe murabe poste yagize mu gihe je ndi umuririmbyi ari professionnel sinokora nka kurya mu gihe ntarishwe none amakuru dufise kandi ibintu ntituvyirengagize iki giteramo cyatanguye kugwanywa kuva afishe ya mbere kuva afishe ya mbere igisohoka urumva rero ubu unya habayeho dehoye deba siho vyoreka kuvuga ariko igipolisi cyamuhagaritse bivanye ngo n'amadeni ngo atarari wowe n'icemezo cyaho bifitiye amakuru turayafise ariko tuko turatoza uyafise gute turafise source yayo buke n'igihuha mugabo biranugwa okay biranugwa hariho kunugwa rumva hariho kunugwa no kuvugwa no kwemezwa icyo tuzi nuko ari abantu benshi atarariha ni wewe ubije ntabyo nzi nta diri nimwe twakoranye je ntabyo nzi urumva rero wowe urumva ko ufise ayo makuru yashikiriza abakunzi bawe bamenye umuco icyo nzi icyo ndafise amakuru yuko Cyandode ari we John tubanye neza nta mutima umva ushaka amakuru ufise abagenda yavuga yoba yahagaritswe kabisa yoba yahagaritswe n'amapasiporo yiwe akabari ahantu nyene bayafashe mbere ko asubira muri Sweden azogenda arishitse abandi ibyo ntabyo nzi kabisa nta kintu cyashisha baza ngo nicoroshe yes ni shono bwa yabaye yavuzwe ko byinshi bitandukanye ariko numva ashaka kumenya nama nabonye nawe ama conference de presse usanga ubihagarikiriyemwo na conference yigeze kuba hari epfo baduhamara market uvuga ati ntayo dutora niho waruri akamaro kumumenyesha makuru naco cyane kuri baje bategura ama event macha nk'ama conference urabona yuko bikwiye ko bahamagara umumenyesha makuru pour dibo gusa ataco bamufasha ugasanga umunyamakuru niwe ariko aragira intererano nini yakuruta ujya muntu agiye gukora ibyo naraba iyo nkurira kwinteressa ikwenteressa genda urumva itakwenteressa reka kandi gusa urazi ko ni babandi wavuze ngo babakeneye gwagwa yumvise gusa ko hari conference ntibanamutumiye urumva ntibanamutumiye ushi ugenda bavuze ture media no ni ibintu bike bavuga ture media urumva nyimba nateguye effective y'abantu 20 canka ama media 20 haza kuza abantu babiri hagace haza ama media 25 haje batatu nukuvuga ngo bose 11 ndabakeneye nyimba nateguye disons déplacement 20000 nukuvuga ngo biragorana yuko Landry namubonye ko yako ntamutumiye nza kumwikawusha urabitahura nico gituma usanga gestion bigize mu nyuma je abamenyesha makuru iyaranje ugende bidushobokeye aho bagutumiye hama kubera ko nzije nubwo utantumiye ariko iyo content ndayigize ndaza kandi nta na déplacement ndagusaba byoba byiza cyane hama kandi umumenyesha makuru umenga rega ico kintu uri kuravuga déplacement wagihaye level nini menga ni reward no si reward nukuza kwanza muri marketing muri commercial tukavugana basigurisha hamwe nkaza kugira ari publicité peut-être cyangwa ushaka promotion y'ivyo bintu byawe sino jewe kuza kuvuga ko The Ben canke naka yaje mu Burundi canke ariko akora ibiinya ni ntuzeya ni gusa urumva ubu hari confusion y'aba content creator n'abamenyesha makuru bari hamwe cyane
ku buryo sinibaza ko hari umumenyesha makuru ashobora kubabara ngo ntiyaronse déplacement. Okay. Bamwe bati batanze imibiri yabo kugira bashobore gutanga cyangwa bashobore kuronka ubwo bushimwe, bashobore kuronsa ubwo bushimwe. Ni nyuma ya Ozi atwaye agashimwe muri AJS, bibi gitangaza na cyane ko yari kumwe n'abamenyesha makuru bakomeye. Sinkunda ukuntu bindira gato. Sinkunda ukuntu janiranya. Genda buke hamusigure. Okay. Uko mujewe sindatawura mubuhaje sinagira ku kibazo. None ayo majambo. Rindira none mande shike ku kibazo. Tekana. Kuri Ozi ngo araronsa agashimwe karagiye. Haravuze amajambo menshi atandukanye. Ati bano bigeme araho bishika bagatanga umubiri kugira bashore kuronka ubwo bushimwe. Oya havuzwe ninde yayavuze. Aho hari kuri Ozi. Oya ninde yayavuze. C'est pas essentiel ko mvuga bayavuga. Oya uri kurababesha. Okay. Ushaka titre canke ama content ni nkuko reka ndiko ndaje ku kibazo kiganiro n'umuntu gute muzana amazina. Ndiko ndaje ku kibazo kiwawe nico gituma ngira nzi wawe. Mbazi kibazo. Santa aratwaye agashimwe nawe gakurikira muri AJS. Mukatazanya amazina y'abandi. Voilà. Santa ngo nawe aratwaye agashimwe. Uwo nawe umenga vuga ko natwaye agashimwe. Santa aratwaye agashimwe ka AJS kumenyesha makuru yavyegeneje neza kuruta abandi bose. Havuzwe amajambo menshi atandukanye. Baravuga ati Santa nabwo urabeshe nta majambo yavuze. Uri kuraya créer. Sindi ko ndakrea. Ahubwo wewe uri mu bantu batemeye ushobora kwitwara. Kurande gwiwanje je nzi kuvugisha uko. Nta rukuri urumva kandi ni point of view yawe mugacureka gufata isi yose uba ubemplikemo. Santa ari commentaire tubona ari amapost tubona atandukanye kuri page Facebook kandi nagiye ku ruhande rw'iwanje nari au contraire unze kuyishira nari au contraire voilà wari au contraire reka rero gufata abantu bagukurikira ureke gufata n'abarundi batagutumye uvuge ngo okay uno munsi reka tuvuge kino basi tureke ico kintu ngo ndumva kuri amakenga afise wewe kugashimwe watwara vuga ati amakenga afise nka Starboy ngabo nta numwe yagutumye. Uraza amakenga mfise. Vuga amakenga yawe. Muga ntuvuge ngo twarabonye amakommentaire. Na post yahabaye. Rindira maze mvuga amapost yarabaye menshi cyane. Aga amapost akaba tabaye mwandike muri commentaire ati nta post yigeze iba yitemeza yuko Santa ari gutwara agashimwe. Ku ruhande rw'iwanje post general yigeze. Nawe urayibahereza. Kandi tubanye neza urayibahereza. Urayishyiramo none mu kiganiro. Nitubanye neza. Urayishyiramo Urama kandi nubwo zoba ari 10. Umva nubwo izo post zoba ari 10. Umva ntucufata kumengani. Bajyo. Oya zari nyinshi. Ariko numva shaka kumenya. Ntazari zihari. Ni giki Santa yari yishimirije ujya munsi atwara kajya agashimwe cyangwa ni giki yarushije abandi bamenyesha makuru kugira ashore gutwara kajya agashimwe. Jewe mu bisanzwe twari muri category turi kumwe na ba Mipro ba Ozi ba Landry nibaza ko ni benshi. Mugabo jewe nibaza ikintu cyatumye nja bose baruta apana nja apart kumva ko nintuze nuko nakoreye ujya mwaka ni wa 2020 rega ni igeze award ni ibintu bya 2020 ndavyumva 2022 nakoreye muri gospel rumva hari baririmbyi benshi rumva ego sinabashikanyaho ntegerezwa kubashikana cyane ariko narabahaye ko bikemfise narabahaye ko aho bari kuvuga gospel presenter mu nzira ya promotion urumva nakora muri PJ Classic urabyibuka narakeye emission yitwa Santa Gospel Show urumva ivyo urabizi we ndabizi nico gituma nabyo mvuga ko ari wagiye mu bintu bya gospel ivyo byose hama ikindi rero ndiko ndagira nta muntu numwe mu bantu tweko turahiganwa yigeze agira kora video asaba abantu bamutore ndabesha ntibazikoze ariko ama message yo barayaposta ama status ati mudutore ku mapage sindabyansi mugabo je narakoze video nkashira ku mapage ama design yarakozwe kuko was Jenny wenda ko ari intuze ya mbere naringiye numva ko bibaye especially nakore muri gospel ni ibintu niteka kuri jewe n'ubuzima bwanje reka ngira abantu banzi ndabahamagarira ndabamenyesha ko ndi hari competition ndimo bashoboye kuntora hama barabikoze mu buryo Jenny wanda ko n'abamarayika barimo jiri yaragerageje kunkuramo bagira bagukuremo nk'ukuri kuravuga bararaba none umuntu muhera he kw'amajwi
ayafise ata muntu numwe amwegera no kuri deep ho nejiri basha gukora bahashirene nk'ukuri kuravuga urumva dabo uravye nkaho zi afise deja YouTube yiwe ibihumbi ijana urabibona platform bagira bamwongere oya Landry wese uko nyene urumva uravye ntuzeya uravye genre kuvuga ati kuvumi ami pro ya makuri radio urabizi mugabo jewe cyatumye mba hajya ni impact y'ibikorwa byanje niyo yatumye impact room je ndaza abantu bakriye ama group Starboy bakriye ama group room kugira abaparitaje bijya bintu ariko we nawe wakriye room ndaza abantu banguza amakarte simu Starboy baguza amakarte simu menshi yarewo kuba kumucungura n'abantu mwiko murahiga tije gucanga nkabona umuntu yanyandikiye nukuri je nta karte simu office ariko mu nzu twabana turi abantu batanu bari bazifise bose narashizemo amayinite ndabatora ivyo byose ni gikorwa je ntakoze ni gikorwa mwemera yakoze amajambo ni n'umunezero novuga wagaragaye hajya mutama wawe araserebura aravuga ati mutama yubaho gusa hama kandi ntumve ko ni nta kintu na kimwe ikindi cyatumye bavuze ngo zizoba ziri different ijya competition zizoba ziri different ni byabaye nico cyatumye naho nimba motive ako gashimara gatwaye mutama umunezero ni wose mutonya wawe sage umunezero ni wose byari ibintu byo guha icyubahira Imana na cyane cyane ko ariyo yabikoze kubera ko ndumva ko washyizemo gusenga cyane no just sinabisengeye gusa narumva ati nyimba bikenewe bizoba hama kandi kuwe numva ko ni iratandukanye n'izindi izindi batanga ama award gusa batanze ama award baca twatuzi ko bazoba ariko nta kindi kintu nizijya nyene baba akajya kantu twaramuhira gusa ya sinzi ko abandi dai ko na etiquette je nta nairi yeshi nibaza ko urumwe mu bantu nubwo yuko bariko barakora kugira bashigikirwe na cyane cyane kuri umuco ahubwo mvuga no kubaza akabazo nawe ayo makenga wari ufise we yahetse so je urumva neza na neza mu bisanzwe bivanye no kuvuza ati giri yaragombye kugukasa mu gihe ntaje mbona ati giri burya yari yafatiye kuri bino bintu ari amakenga atahava apfa guhera nyene uko nguko mugabo ko akaronse urazi ko navuze ati congratulations mugabo urumva wanyeretse ubujyaja kandi uvuta biyo oya ubujyaja mugabo bikubwiye oya je mvunzi ko iyo wawandi mbona umenga ntari gutwara oya nayo wari gutwara ni gwa mugabo ngira congratulations none reka kubikubwira gute kandi wayitwaye ko nari gutwara kandi ntarinda bishaka oya donc nta mutima mu burimwo ni kubona yuko ko ndi kontra ariko mvuga ati no kuri kw'Imana oya ni bien je ntabwo noza nkakubwira nuko nyine bigoye kuvuga ikintu byakindi noza nkakubwira ati vraiment je abandi n'ubwitwaye wapi mbona atari wewe mugasi no kubwira congratulations mbona atari wewe none bayiguhaye rega niwe wayitwaye mu rugo congratulations bisigura ko umuntu muryohererewe ndakuryoherewe ariko subize yes rega njye nabasaba abakunzi ba Star TV nibaza yuko ikiganiro kugira tugikore nibaza yuko ikintu cyambere cyatumye dukora ikiganiro ni just kugira dusupportinge uno mwigeme na cyane mu bikorwa ariko arakora kugira abone yuko atariko aratamba yirorera na cyane mu bikorwa vyiwe ashira kuri umuco ajya n'umuco media nakandi kantu kari urumva kubera ko kuri YouTube hari ibintu byinshi bya umuco wera TV ibintu nk'ibyo wandika umuco media mugizi nubona ucubona umuco nibaza ko turaza kugira commentaire bashoboye kubona na logo ubaye udufashije tugashiraho na link ndayishira muri commentaire canke tukerekana kuko ubu kintu gitandukanye ibintu abara amaroko ibisa nubwo utobuza izina canke tubanditse neza izina wabonye ndazi barabona amafoto yanditse ku muco wabonye neza intuzeya birashobora kukorohera kuba atari bwabibone kumbure baze bagushigikire muri gwa rukundo bashigikire ma contenu ni meza cyane niyizeye yego ni meza abafaransa bari gutegwa n'ibihere ntangwara wabonye mu Bufaransa y'ibihere ibihere bijya byo muri internet na bimwe byatujya nawe warabaye mwirise none
donc nuko bitari bwajeyo cyane ni ingwara ikunda kuhatera mu Bufaransa ibihere byinshi biza bikarya abantu abazungu bakagira ibi niko bapete bafite umubiri mubi sindonga hanye vraiment ningo nkeye zidafite ibihere bo bacita ikiza mbwa twebwe mu Burundi igere kikuriye c'est normal ubyuka mu ijoro ari ngo bacita ikiza agiye sireka nubwo yuko n'umwanya twashoye gufata abantu bari kwadukurikirana nico gito banavuze ati bagushigikire mu kuha agaciro mu kuraba ibikorwa bica kuri Umuco Media na subscribe ya bakoresha abone ya of course bamushigikira urumva ko afite ibintu byinshi bikoregwayo service zose mukeneye umushobora kuzisangayo mukamushigikira ubundi mwigeme ubwo nawe atera imbere hama ibintu bigende neza kuko twese turabarundi hari ikintu woba wifuza gushikiza abakunzi ba Star TV bon cyane shaka kugushimira wewe urakoze umwanya hari haba bicaye habarisha amafaranga ndabitse ariko jewe wabikoze shimwe n'abakunzi ba Star TV vraiment n'abantu nyene badahengesha nkuko babivuze bama bagushigikira ndasavye urwo rukundo mu rompeko nanje munyakire mu muryango urwo rukundo bakweretse barunyereka kandi ndazi ndabashimiye ko mugiye kuzobikora neza cyane gose kumbure tuzogaruka dugira ikiganiro tubabwira ati murakaze Yes, my name is Starboy the Sheep. I like to support everybody, supporting Asanta, uya tumushigikire. Andika Umuco Media kuri YouTube channel cyangwa uje kuri Facebook page, wandike Umuco, uraza kubona ibikorwa bisanzwe bihaca. Cyane mushigikira muri gwa rukundo. Imana ibahezagire cyane mwese mwateramanye natwe, mwadukunze cyangwa mwakunze ikiganiro. Ese ngombwa dukunde twebwe. Kunda re content byo bavyiza cyane gusumba. Ni muri gwa rukundo. Imana ibahezagire cyane.